Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Tuzagaruka ku banyepolitike batandukanye harimwo amakuru avugwa muri CNDD FDD ku matora yimirije ndetse no ku mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Gusa imbere yuko tutangura ino nkuru mu buryo butomoye, reka tubanze dutangurira aha. Tubibutse ko kw'igenekerezo y'umunani nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2024 aribwo urunani Burundi bwa bose rwamenyeshwa ko rwemerewe kuja mu matora yimirije, ariko rwahawe itegeko ryo gutunganya gushasha intonde z'abazohiganirwa amatora hakuwemwo abanywanyi b'umugambwe SNL begamiye umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa nawe nyene arimo. Imvo yatanzwe ico gihe nuko umushinga amateka Agathon Rwasa n'abanywanyi biwe bataje kuri urwo rutonde kuko basanzwe bari mu mugambwe SNL. Uwo mugambwe nawo ukaba utari mu migambwe ine igize urwo runani ariyo FRODEBU, FEDES, CNDD ndetse na CODEBU. Aha icabandanije gutangaza benshi ni ukuntu abajejwe amategeko uhereye ku urongoye umurwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora seni Prosper Ntahorwamiye babandanya kuvuga ko umushinga amateka Agathon Rwasa afise umugambwe we SNL mu gihe bizwi ko umugambwe yawatswe biciye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano mu gihugu burongowe na Martine Niteretse. Inyuma yaho rero umugwi ujejwe gutunganya amatora seni wankiye kwakira intonde z'abitoza z'imigambwe imwe n'inani z'imigambwe n'abigenga hirya no hino mu gihugu kanahandi mu bindi bihugu. Hari abarundi humvikanye ubuduha bw'ishavu rikaze risimbiza umwiheburo. Kuwagerageje kumviriza neza iryo shavu ryatewe nuko hari abarundi bari barambitse icizere cabo co kuva mu buzima bavuga ko bugoye ku banyepolitike bamwe baba batemerewe kwakigwa n'umugwi seni, ivyerekeye ko bene kutakigwa batazoronka akaryo ko kwitoza. Dutereje ubwenge inyuma mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2024 twari twikebanuye haravuzwe raporo ibiro bikuru vy'igendereza vyahaye uburongozi bukuru bw'igihugu n'ubw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Aha rero muri iyo raporo niho havugwamwo ko hariho amakuru bafise yuko umugambwe SNL urikazanura bidasanzwe ugana amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 kandi ko uwo samara ushobora kubatsinda bwarumye. Ico gihe nk'uko amasoko yacu bivuga haciye hatangura imikebukano y'inzego zitandukanye zikukira umugambwe uri ku butegetsi kugira batohoze izo nguvu za SNL aho zariko zirazanana. Mu nkuru twashoboye kwabura mu bigega vy'amabanga y'ubutegetsi zikavuga ko mu matohoza yakozwe basanze hariho integuro y'umugwi munini w'abagumyabanga bariko bategura kuzotora umugambwe SNL. Nk'uko ayo makuru abandanya bivuga, uwo mugambi wo gutema ishami rya CNDD FDD bifadikanije irya SNL wari watanguye mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2019 aho umwe mu bategetsi bakomeye cyane ico gihe y'ibiribanga bamwe muri basoma mbike biwe ko hariho umugwi w'ibihangange bibarizwa muri Cercle de Généraux wariko uramuzibira ku bikorwa vyose yashaka gukora harimwo no kugena uwuzomusubirira. Benshi bakavuga ko uwo yari umuhisi Petero Nkurunziza. Ico gihe Petero Nkurunziza we yarafise amakenga menshi n'ubwoba ko uwo mugwi w'ibihangange ushobora kuba wariko ukorana n'umwansi wiwe Rutura Hussein Rajab, kuko benshi mu bari bagize uwo mugwi bari mu bateguye isohoka rya Rajab mw'iborero rikuru rya Mpimba mu mwaka w'ibihumbi 2015. Nk'uko amakuru abandanya bivuga, amaze kwikanga akamoto ka Rajab, Nkurunziza ngo yaciye arondera Majoro Petero Buyoya amubwira ko afise inkuru ko umwansi wabo yoba ariko aragaruka kwisubiza umugambwe mw'ibanga. Amaze kuvyumva nawe Buyoya ngo yoba yarahanuye Nkurunziza ko nabo boca bamukenyura mu kwimura
inguvu zari muri CNDD-FDD zikaja muri seneri, gutyo mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 CNDD-FDD igatsindwa Rajab agatwara igikankara. Inkuru zikavuga ko Nkurunziza yaciye atangura kumvisha abiwe ko bokwitegura gutora seneri, nubwo aya makuru tutoyemeza kuko CNDD-FDD yashobora gusambuka bivuye ku njyane zagira zaduke imbere muri uwo mugambwe, eka no mu myiyamamazo ntiyatinye kubivuga ko abagumyabanga batotora uko bari basanzwe batora. Buyoya ngo nawe ahiwe yabwiye abamuyoboka ko bohurumbira seneri kuko ariyo nzira yonyene yo gushigikira ubutegetsi bukuye CNDD-FDD yobamariye ababo. Nico gituma ngo vyatangaje benshi ukuntu umugambwe seneri wahoze witwa FNL Paripehutu uterekwa zina wahavuye uba inzira y'urukiza rwabo. Aya makuru yanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza avuga ko nubwo Nkurunziza na Buyoya bahavuye bashengera ababo bagumanye iyo nteguro. Mu matora yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 vyariko biravugwa ko ari ntakuka abagumyabanga bakiyobokeraga irya Nkurunziza bari biteguriye gutsindisha CNDD-FDD kuko ku bwabo ivyo barimwo uwo munsi ataho bisana na CNDD-FDD basigiwe na Nkurunziza. Amakuru akabandanya avuga ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Ndikuriyo bumaze kubibona uko haciye hafatwa ingingo ko umugambwe seneri ukurwa mu ihiganwa ukajana n'umukuru wawo Agathon Rwasa. Nubwo Rwasa yari yakuye ku burongozi bwa seneri, hafashwe ingingo ko izina seneri n'izina Rwasa bitoboneka mu matora kugira ntihagire aho abo bansi b'umugambwe wabo baca. Mu bikorwa vyise ivyo kuzibira imyobo y'imbiba muntu hoba harakoreshejwe kandi inguvu zidasanzwe kugira abantu baje kwiyandikisha mu bazotora. Hamwe mu gihugu harakoreshejwe inkoni hamaze kumenyekana ko bamwe mu bagumyabanga bari bahanye isiri yuko batazoja kwiyandikisha mu kwereka ubutegetsi bw'umugambwe n'ubw'igihugu ko bashavujwe n'ivyo bariko barabakorera. Amakuru ariko aradushikira akavuga ko nubundi bitazokoroha kuko mwiperereza bafise amakuru avuga ko abagumyabanga benshi bashobora kwanka kuja gutora ku bitigiri binini. Uwatwibiye akabanga yavuze ko ibuye riserutse ritica isuka, ko n'uburongozi bw'umugambwe buticaye, igikuru nuko bamaze kumenya uwo bahanganye nawo uwo ari we. Akabazo gaca kaza hano rero kagira kati iryo sambuka rya CNDD-FDD rihereye imbere muri yo ryo bari ryatumye abatavuga rumwe nayo baba baranumye mu kurindira ko inteba y'imena bakayora ivyisheshe. Iminsi ingira imbere itubikiye vyinshi nk'uko ikinyamakuru Ejo Heza kibitangaza. Ibi benshi rero bakaba bariko barabivuga bakurikije ivyagiye birashikira umushingamateka Honorable Agathon Rwasa kukungene yagiye arakumirwa cyane kugira ntazokwitabe amatora yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 azoba arimwo abashingamateka, abajenama b'amakomine ndetse n'abakenguza amateka n'indi mirwi itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka ano makuru yacu tuyabandanize kubiriko biravugwa mu gisagara ca Bujumbura. Ikibazo cyo kwiyunguruza cabandanije kuba akananira abahinga. Abanyagihugu ba mu makaritsiye atandukanye y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura barafashe ingendo yo kwiyunguruza n'amaguru, imvo nayo no kwiyunguruza vyabaye agacamutwe, ibintu vyunyuka umunsi ku munsi mu gihe amasitasiyo atanga ibitoro yo ashobora kumara indwi yose ataco atanze. Hari umugani w'ikirundi uvuga uti akabi karamenyerwa, uriko uratora aho ukoreshwa bimwe ntasubirwamwo mu Burundi muri iki gihe. Haraheze amezi 48 Uburundi bufise ingorane z'igitoro, ingorane zatumye ibisata vyose vy'igihugu bihungabana. Igisagara c'udandaje kirimwo ivyicaro vyose vyaone n'intwaro kirakorwa ko cane n'ubwo bukene bw'ibitoro butagira izina. Ubwa mbere mu gihe atamodoka yo kwiyunguruza ihari ku bituro, warashobora gufata itagisi rusangi ku mafaranga 5,000, ariko ubu ntiwinjira udafise 10,000 kuri wewe. Niko umwe mu banyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ashikiriza. Mu bihe bisanzwe ariha ayari munsi y'1,500 y'amarundi muri bisi kuri urwo rugendo nyene. Siwe wenyene yidoga muri ingorane y'ubukene bw'ibitoro budasiba
kwiyongera. Nubwo amasitasiyo atanga ibitoro vyo mu bwoko bw'amazutu ku migwi imwe imwe y'amabisi yo kwiyunguruza, abantu bamara amasaha n'amasaha ku mirongo barindiriye bizeye ko baronka ikibunguruza kibashikane mu mihana yabo, ariko bakabura. Kw'izuba rikaze cane ry'inyuma y'umutaga, abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bahora boroherezwa, ntibagitegera ikigongwe abajejwe umutekano bari bihaye igikorwa co kubaha imodokari bunguruza kugira ngo bashobore gusubiramwo ivyigwa hakiri kare mu mihana yabo. Abiyunguruza barushe ntibakigira isoni zo kwicara hasi barindiriye amabisi, abapolisi bajejwe umutekano ku bituro vy'amabisi barurera ataco bari bukore. Uti sinzosubira gutakaza umwanya wanje ndindira ibisi amasaha arenga 3 ntazi ko nza no kuyironka. Nkiva mu biro nshafata inzira injana muhira ntaciye hagati mu gisagara, kuko nta muti w'igitangaza uzigera uhaba. Niko bishikirizwa n'undi muntu twasanze mw'ibarabara ariko arataha. Ikibazo c'igitoro kirabandanya. Abanyagisagara bari mu ngorane zidasanzwe. Nta mamodokari y'ishuri akibaho, ibitera ingorane nyinshi ku kwiyunguruza kw'abanyeshuri. Imiryango ifise imodokari irenga imwe ihitamwo kwiyunguruza hamwe mu ntumbero yo kugabanya ingendo, mu gihe yaronse amahirwe yo kuzuza imodokari yabo. Abenshi barahinduye ivyo gutaha kuruhuka mu miryango, bava muhira mu gitondo bagataha ku mugoroba. Ibitoro kandi ivyo vyarabuze no kw'isoko yo mu Kinywabi. Ibido y'amaritiro 200 yaho rigurwa hagati y'amafaranga 2,250 n'amajana 3 bigeze ku 500, kandi ntigurishwa kuwo ari we wese, nayo amabarabara yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi arera. Igiciro ca leta c'iritiro ya essence ni 4,000. Indongozi zisa nazo nyene nizarengewe n'ibiriko biraba, ntiziragira ico zishikirije. Ivyizigiro vyose vyaraheze nk'uko bivugwa n'abantu bagize ico bashikiriza. Ni mu gihe kandi atari ingorane y'igitoro gusa ihari ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko no kuronka isukari ya Sosumo navyo vyasubiriye kuba akananira abahinga. Isukari ya Sosumo ntiboneka mu mazu y'idandarizo yose yo mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'igihugu. Abanyagihugu bakavuga ko barengewe. Kuva igiciro c'isukari kidugijwe na Sosumo, mu nyuma gisubizwa hasi n'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji, ico kidandazwa ntikikiboneka. Mu gihe ibonetse, isukari igurishwa mw'ibanga 10,000 vy'amarundi ku kiro, igiciro kirenze urugero ku banyagihugu benshi. Ubukene bukaba bwibonekeza kuva muri Gitugutu umwaka uheze. Abanyagihugu b'Imakamba bakavuga ko ubukene bw'isukari bwibonekeza kuva mu kwezi kwa Gitugutu. Ubwabo abadandaza barahagaritse kuranguza iyo sukari, babona ko bakora bahomba. Kuva ikiro c'isukari kidugijwe kikava ku mafaranga 3,300 kikaja ku mafaranga 8,000 y'amarundi, amabutike nta kirangura, niko basigura. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere amanuriye igiciro kikava ku mafaranga 8,000 kikaja ku mafaranga 6,000 kugenekerezo ya 17 Gitugutu guheze. Isukari ntiboneka muri iyo komine nk'uko abanyagihugu baho babitangaza. Abanyagihugu rero ngo barakorwako. Benshi bakavuga ko ingaruka z'iryo kena ry'igitoro ribarengeye ku banyagihugu b'Imakamba. Benshi ngo barafise ingorane zo gutanga ivyo abana babo bakeneye, abagwaye n'abandi bantu bafise ingorane bakenera agasukari. Abaranguza bakavuga ko bo bakora bahomba. Abafise amabutike n'abandi badandaza badoma urutoke ku baranguza banka kuja kurangura muri Sosumo. Abo nabo basigura ko bahomba amafaranga menshi. N'imbere y'iduzwa ry'igiciro c'isukari twakora duhomba, ariko igihe Sosumo yakura ikiro ku mafaranga murantunga, yakura umufuko ku mafaranga 165 igashira ku mafaranga 400 umufuko umwo, benshi muri twebwe ntibaronse uburyo bwo kubandanya urwo rudandaza nk'uko basigura. Inyuma yo kugabanya rero igiciro kikaja ku mafaranga 6,000 y'amarundi bikozwe n'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere, uruhombo rugumaho ku baranguza. Ku bwabo inyungu y'amafaranga 500 ku mufuko ntirimwo amafaranga yo kunguruza iyo sukari no kuyijana mu modokari. Ivyo rero biraduhombesha cyane nk'uko abo badandaza bobo bongerako.
urudandazwa rukorwa mu kinyegero. Ubu abadandaza bakeyi bashobora kuronka isukari bayigurisha amafaranga 10,000 ku kiro kimwe nk'uko bitangazwa, ariko navyo bikozwe mu kinyegero. Bamwe bakaba bavuga ko intwaro ataco igishoboye. Intwaro nubwo izi aya makuru iremera ko idashoboye gutorera umuti ico kibazo kiremereye abanyagihugu. Ibura ry'isukari mu ntara ya Makamba rirerekana ingorane z'ubutunzi zigoye cyane, rikerekana kandi ko ata ngingo zishobora gufatwa mu ntumbero yo kudandaza neza ico kidandazwa. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usanga izo n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, yoba mu gisata ca politike hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nandi menshi turiko turabategura ni mu mwanya nimuze gucikanwa. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.